reka ariko amakuru yacu tuyahere mu yaranze igisata c'umutekano mu Burundi mu ndwi twaraye dusozereye abantu barenga 15 baraguye mu gitero c'abantu bitwaje ibirwanisho muri commune Rutegama turi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu baguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho baturiye imodoka zibiri ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Eloge Kaneza. Amakuru ya Amerika rifise nuko abantu 18 aribo baguye n'imiburiburi muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri commune Rutegama intara ya Muramvya kwibarabara rya Muramvya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi nkuko vyemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Muramvya. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nta numwe yashimye ko mwidondoro w'umenyekana. Abantu bane nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri. Ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru vy'Muramvya niko rimwe mu masoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari mu bakuye ibiziga mu bisigarira vy'imodokari zaturiwe. Jewe ubwanje bwaminwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima niko yemerejwe rya Amerika. Umunyagihugu wundi nabasigura ko mu ngenzi zari mu modokari zaturiwe harokotse bane bonyene nta n'uwundi numwe wa kirazira yaharokotse bane bonyene nibo bagize amahirwe yo kurokoka niko yatwiganiye. Aba hafi yahabereye kino gitero banamenyesha ko ari umugabo n'umugore bahitanywe n'abagizi ba nabi mu gihe bariko barahunga abajejwe umutekano. Twiyumvira ko yibajije ko bashobora kubwira abajejwe umutekano inzira bajanye. Uwo mugabo n'umugore bari bavuye ku rubanza baca batubirana n'aba bicanyi. Kugeza ubu abajejwe intwaro caba igipolisi bashimye kutavuga ibitigiri vy'abapfuye. Stani Nimbona musanteri wa commune Rutegama mushuhira yari yemeje ko abantu babiri bapfuye 5 nabo barakomereka. Igipolisi co cahisemwo kwandika ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano kivuga ko hapfuye abantu ariko nticatanga ibitigiri. Iterabwoba ryahitanye abantu abandi barakomereka mu gitero cakozwe ku modokari zunguza abantu n'ibintu cabaye nka 2 z'ijoro ku musozi wa Munanira nko ku birometero 3 uvuye ku murwa mukuru wa commune Rutegama mu ntara ya Muramvya werekeza Igitega. Amatohoza ariko arakorwa niko canditse. Ijwi rya Amerika yabugeze ubu rimaze kumenya ko hakomeretse abantu 8 batatu bariko bavurirwa ku bitaro vy'Muramvya mu gihe ibitaro vyo mu Kibimba muri commune Giheta intara ya Gitega bifise 3 nyene na ivy'ikibuye muri Bukirasazi Gitega nyene bikaba biriko bivura 2. Mu gatondo ko kuri uyu w'Imana igipolisi kiri kumwe n'ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonera kure bakoze isaka ariko ntaco batoye mu mihana yari yiketswe. Gusa abantu 4 barimo abagabo 2 bavukana b'abanywanyi y'umugambi SNL utavuganwa n'ubutegetsi baturuka avuka Remi Gahutu yashinze FNL yavyaye SNL batawe muri yompi. Mwijoro ryo kuwa 9 rishirwa 10 ukwezi kwa gatanu guheze abandi bantu 13 bari baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho kwibarabara rya Muramvya Gitega ahitwa Burambana muri commune Muramvya. Mu ryo kuwa 26 ukwezi guheze naho abantu 4 barahitanywe n'ibitero vy'amagrenade vyakozwe ku bituro vy'amabisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barenga 80 barakomereka. Naho mwijoro ryo kuwa 16 rishirwa 17 mu Rusaka mu ntara ya Mwaro yahana urubibe na Muramvya na Gitega hishwe abantu 7. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano kuwa gatanu uheze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta yemeje ko abantu 29 aribo bafashwe. Kuri ibi bitero vyabaye mu Rusaka, Muramvya ni Bujumbura, amatohoza y'igipolisi asa n'ayarangiye ko haramaze gufatwa harafashwa abantu 14 kuri iki gitero cabereye mu Rusaka. Harimo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4. Hanyuma kuri iki gitero cabereye i Muramvya harafashwe abantu 12 harimo abahoze ari abasirikare 2 n'uri mu karuhuko k'abakukuruke umupolisi umwe. Hama kuri iki gitero cabereye i Bujumbura harafashwe abantu bashika kuri 3. Umwe akaba yafatanywe grenade igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafatwa. Byemezo biriho ko ari babikoze hanyuma amadosiye yarashikirijwe ubutungane. Kugeza ubu nta muntu canke umurwi uriyitirira bino bitero. Eloge Kaneza, Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Tukiri mu Burundi, ubutungane bwanse kurekura Germain Rukuki, umwe mu mpirimbanyi ziharanira agateka kazina muntu. Rukuki tuributsa ko yaheruka kugabanirizwa igihano yari yaraciriwe kiva ku gifungo c'imyaka 32 kija ku mwaka umwe. Vyari bitegekanijwe ko apfungurwa ku musi wa gatanu heze, ariko abamwunganira babwije rya Amerika ko habonetse irindi tegeko ribwira utwara ibohero rya Ngozi amazemwo imyaka 4 apfungiwemwo kutubahiriza iyo ngingo. Abaranira agateka kazina muntu kimwe n'abahinga mu vy'amategeko bariyamiriza ico bita ihohoterwa rikabije muri no dossier ya Rukuki. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera ijwi rya Amerika mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu heze niho intumwa ya sentare nkuru ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura igisata c'iyungururizo uwo bita mu gifaransa huissier yaje gushikiriza Germain Rukuki mu ibohero rikuru rya Ngozi urupapuro rumumenyesha ko igihano yakatiwe c'umwaka umwe yakirangije. Ni nyuma yaho iyo sentare igabanirije igihano co gufungwa imyaka 32 kikaja ku mwaka umwe. Umwe mu baburanira Germain Rukuki yabwiye ijwi rya Amerika ko hari umunezero udasanzwe kuko bobo co kimwe na bamwe mu muryango wiwe bari bazi ko agira rekugwe agataha. Abamuburanira bagiye mu biro vy'ubutwari bohero rya Ngozi. Rukuki yaramazemo imyaka 4 afunzwe gusaba urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka, billet de regissement mu gifaransa. Bugingo uyu nawe yariko yitegura kubaha ubwo ruhusha yaciye bamenyesha ko ahawe itegeko n'ubugenduzi bukuru bw'amabohero Direction Générale des Affaires Pénitentiaires mu gifaransa rimubwira ko yoba arabangiriye gusohora mu ibohero Rukuki. Kugira tubitahure neza twabajije umwe mu banonosoye ivy'amategeko Maître Gustave Niyonzima ica amategeko avuga iyo umuntu yagabanirijwe igihano. Mu bisanzwe iyo umuntu agabanirijwe igihano bivuye ku ngingo ya sentare akaba yaramaze kurengana iyo myaka sentare ibimuciriye nk'ivyo vya Germain Rukuki yaramaze hafi imyaka 5 apfunzwe, hama bakamucira umunyororo w'umwaka umwe. Uwo nawe amategeko ko abivuga aba yaramaze kuwupirija yarawurenze yacare kugwa. Rero buno nyene ico twita iriko prescription nk'uko code de procédure pénale bivuga, abakurikiza urubanza ni parquet baca bategerezwa gukora uko bishoboka byose bakamuha billet de regissement ikaja afungiwe kugira rekugwe. Sentare y'iyungururizo yari yagize umwere Germain Rukuki ku byaha bitatu arivyo kuja mu midugararo igamije gutembagaza ubutegetsi, guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Yamara uwo mugabo yakorera ishirahamwe rihana agateka kazina muntu Akate Burundi yagumanye icaha kimwe co kugarariza ari naco gihanishwa umunyororo w'umwaka umwe. Uko biri kose iyi ngingo irashobora gusubirwamo n'igisata ca gasamburamanza. Yamara Maître Dieudonné Bashirayishize nawe nyene yanonose ivy'amategeko asigura ko habanza gushigwa mu ngiro ingingo ya mbere igabanya igihano. Naho vyoshitse umushikiriza amanza akaba yifuza kuzogenda muri gasamburamanza, ni ibintu vyo kuja kurabisha amategeko, ariko nta muntu ashobora kuguma apfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uzoheza aja muri cassation, kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemwo n'umucamanza yize idonido, kuko cassation nico bita recours extraordinaire. Naho yoba yobakabaye arukunguruza, umuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akaburana yidegemvye. Maître Gustave Niyonzima aributsa amategeko yahonyanzwe muri iyo dossier ajanye n'ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu. Nta dossier shasha afise yotuma bamugumizayo, nta zina afise, nta stati n'imwe afise. Dukurikije amategeko penale, la loi penale iravuga amakategori y'abantu bafungwa, abapreveni, abakondane, preveni deteni n'ibindi. Wewe none wumva yo kwitwa ngo iki? Nta n'izina afise ririko apfunzwe ico twokwita vagabond en violation de la constitution. Rero n'ibintu umuntu ashobora no kwitwara muri groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Ni na cas de torture gupfungira umuntu busa atakintu ari karakora. Subwa mbere haba urekugwa no butungane maze akagumizwa mwibohero. Aha twokwibutsa idosiye yavugishije benshi y'umupfasoni Krista Kaneza afungiwe mwibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe. Mu kwezi kwa kabiri no mwaka uyu mugore yari yarekuwe na sentare nkuru ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Ingingo imurekura ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ivuga ko inyuma yo kurekugwa yabwirizwa
kutarenga imbibe z'igihugu no kwama yitaba ubutungane avuye muhira ku mvo z'amatohoza y'urupfu rw'umugabo wiwe atanumwaka bari bwamarane bubakanye. nk'uko byagenze kwa Jerome Rukuki abunganira Krista Kaneza bagiye gutora uwo baburanira mu ibohero rikuru rya Mpimba maze babura uburenganzira bw'uko asohoka billet de l'enregistrement. Gushika n'ubu uwo yari yarekuwe aracafungiwe muri iryo bohero ryo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyamategeko basaba ko amategeko yokurikizwa maze abarekuwe n'ubutungane bose bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo.